Hello guys, nize ko muri amahoro bivanye naho muherereye. Nanje ndo wa Mungu wanyu nongeye goroka muri kano kanya kugira ngo ndabashikirizwe ibihaye biravugwa ku muririmbyi w'igihangange ayo Mukombozi kano kanya ahayashimira Imana n'abafana kuba Imana yaramuhaye talent, abafana nabo bakamukunda bakamutera inguvu bagashobora kumukurikirana. Aho muri no mwanya Mukombozi amazi imisi ishika kuri 3 arose Silver Award ayihawe n'urubuga rwa YouTube. Ivyo ni ibintu bimwe Mukombozi yashoboye gukorera video imwe ayishira ku rubuga rwiwe cyangwa ku mbuga ziwe zigiye zitandukanye ashimira Imana n'abafana. Uyu munsi tugiye kugaruka ku majambo Mukombozi yashoboye gushikiriza. Reka nongere mbandanda gusaba uwe nimba ukiri mushasha kuri no rubuga no gusaba kugira subscribe, share, like hamwe na comment kugira ngo tubandanye kugira umuryango wagutse, umuryango rugari. Reka dushobore kuyinjira neza na neza mu kiganiro cacu cuno musi, aho muririmbyi Mukombozi yabandanije ashikiriza ati ndashimira Imana kuba yarampaye ingabirano, ndashimira na mama wanje yashoboye kunyibaruka kumva zuko atashoboye gukuramo imbanyi canke inda yanje nkiri umwana igihe yari yayitwaye. Akabandanya ashimira abantu benshi cyane bagiye batandukanye, abantu benshi cyane bagiye bamufata mu mugongo kwibi na biriya bigiye bitandukanye. Ayo namwe mu magambo umuririmbyi Mukombozi yabandanije gushikiriza mu gihe yaramaze kuronka Silver Award ayifise mu ntoki ziwe, aho anabandanya ashikiriza ati abantu benshi canke ico abantu benshi bashoboye kuba bahuriyeko nuko tanu umunsi numwe barigera bavuga ngo Satani ari hejuru kandi bataririmbira mu misigiti canke mu mashengero. Aho yabandanyije ashikiriza ati nubwo biruko turafise vyinshi tugenda duhuriyeko. Aho yongeye aragaruka ku bafana biwe ati reka ndabashimire kuko nimwe mwatumye ngera ahangeze, nimwe mwatumye YouTube ishobora kumbona nk'uwagaciro, ishobora kunyumvira ko ikama agashimwe mu gihe nkwijije subscribers barenga 100,000. Ariko bagashimwe nongere ndabibutse gatangwa mu gihe umuntu akujije subscribe 100,000 acaronka Silver Award. Ni nako gashimwe umuririmbyi Mukombozi hawe akaba ariko arashimira abafana n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye bagiye bamufasha mu kazi kiwe ka misi yose k'umuziki. Ayo n'amagambo canke amajambo yabandanije ashikirizwa n'umuririmbyi Mukombozi wenyene, sayo ndiko ndikurira mu kanwa. Aho Mukombozi nyene yabandanije ashikiriza ati ubudepite bubure canke ubushinga amateka bubure hama na Silver Award nayo ibure, ariko suko byagenze yashoboye kubura ubudepite ashobora kuronka Silver Award ivuye muri YouTube company. Ayo namwe mu majambo umuririmbyi Mukombozi yashoboye gushikiriza mu gihe yariko yifata akavideo yasize ku mbuga ziwe zigiye zitandukanye. Aho umuririmbyi Mukombozi yabandanije asaba ati nifuza ko noshobora guhura n'abafana banje canke inshuti n'abagenzi tugahurira ahantu kugira ngo mushobore kuyugurira mwebwe nyene canke mwugurure ino Silver Award muyikure mu ikarato, namwe mushobore kuyikorako kandi mushobore no kuyibona n'amaso yanyu uko arabiri. Ibyo ni bimwe yagukomeje kubandanya ashikiriza uno muririmbyi w'igihangange kano kanya tuvugana, aho anamaze kwinjira muri politike y'igihugu cy'u Burundi ndetse akaba aruka no guhinaganirwa kuba umushinga amateka w'intara ya Bujumbura yagutse. Ariko ntivyagenze neza, ariko uko kose vyagenze Mukombozi yarabishimye kuko yari yitojeje nk'uwigenga ahevura aba uwa kabiri mu ntara yose kandi atamugambwe n'umwe yaraserukiye canke ahagarariye, yiyamamaje ku giti ciwe. Ariko abafana ndetse n'abantu benshi bagiye batandukanye baragerageje kumwereka urukundo, nayo mpamvu aha yarashimira abantu benshi cyane bagiye batandukanye. Uno muririmbyi kano kanya tuvugana ni gihangange, ni umuririmbyi rurangiranwa abandanya kuvugwa ku mbuga nyinshi zigiye zitandukanye kumvo zuko asanzwe akora ibintu bigiye bitandukanye, ibintu bishemeye mu maso y'abantu. Aho Mukombozi yabandanyije ashikiriza ati si jewe noja imbere ahubwo jewe ndikiraro gusa, ndikiraro canyu. Rero mushobore kumbwira muri commentaire abashobora kuba bahuza nanje kugira ngo tugire aho duhuriye abe ari mwe muyugurura.
umuririmbyi Mukombozi abandanya kubwira abafana biwe ati nimba hari ikintu woshobora kumpereza mu gihe utari hafi yanje urashoboye kugihereza umutamakazi cyangwa umusokuru ni wakimuha uzobugihaye jewe kandi uzobunsabiye imigisha myinshi cyane ku Mana kumva zuko uzobukoze ico wari gukora ku ruhande rwanje kandi ukaba ugikoreye umuntu atishoboye. Aho uno muririmbyi yabandanije gushikiriza nawe nyene ubwiwe ariko araraba abantu batishoboye, abantu bashaje kugira ngo agire ico abakoreye, aho yabandanije ashikiriza ati mu gihe uba uriko urakora uko canke ariko arakora uko aba ariko arategura inzira yiwe imbere y'Imana. Ayo namwe mu majambo yashoboye gushikirizwa n'uno muririmbyi Mukombozi asanzwe ari gihangange, aho uno muririmbyi amaze gukora amateka menshi agiye atandukanye, amaze gukora ibintu byinshi mu gihugu c'u Burundi bigiye bitandukanye, ndetse nongera ndabashimira ndabamenyesha ko ikiganiro cyacu arakigiye kurangirira, hanyuma ibikurikira tuzovyumviriza mu kiganiro gikurikira. Kandi nongera ndagusaba wewe nimba ukiri mushasha kuri uno rubuga no komeza kugusaba kugira subscribe na like hamwe na share na comment kugira ngo tubandanye kugira umuryango wagutse.